Mana irakoze kusiye kutugirira neza kuduha akanya ko gusubira kusangira amajambo y'Imana. Reka dusangira ijambo Imana ajize ku mutima. Tumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko banditswe na Matayo igice icya 6. Ndasoma hajya ku murongo w'indwi manuke gato kugeza ku murongo w'9 nge murongo w'10 kuko niyo ngomba cyane. Turasoma mu izina rya Yesu. Kandi ni mwasenga ntimukabomboranya amanwa nkuko abanyamahanga bagira, biyumvira yuko bazokumvigwa kumvuga amajambo yabo menshi. Ntimuze muse nabo kuko so azi ivyo mukenye mutaramubara. Nuko musenge mutya muti: Data wa twese wo mwijuru, izina ryawe niryubahwe, ubwami bwawe buze, ivyo ugomba bibe mwisi nkuko biba hehe. Amina. Maze igihe ndikunda kurikiranira ijambo numva ko Mpwemu Yera yoza aramfasha ko muri uku gusenga. Uku no gusenga Yesu yavuze. Ndafise gusenga kwanje nzindukana nirigwana na wowe nuko urafise uburyo usenga, ariko reka tuze duhurire kuri iri sengesho Yesu yatwigishije. Kuko Yesu ni wazinge natumbereza ibintu. Kuko hamwe hari igihe nibaza Imana, ubwo ntibishoboka ugasanga dusenga nk'aba bafarisayo, kumengo dusenga byinshi tukishugwa biki. Nare nk'umuntu amaze iminsi 3 akubwiye ati nari imbere y'Imana iminsi 3 nisonzeje ndiko nasenga, mugabo narinze mvayo atacimbariye. Ubwo si uruhombo, ubwo n'ubuhombe. Ndicara nkavyiyumvira gose ndiko ndiyumvira ijambo ry'Imana. Kuko hariyo kode nziza Yesu yashizemo. Yavuze ati ngo mutaranasenga ngo so abaziki. None kubereka ingira repetition. Jewe ntarasenga, ivyo nzosenga ejo Data arabizi. Ivyo nzosenga mu kwezi kuza irabizi. Mugabo hari igihe umuntu aje imbere y'Imana, kandi hari n'igihe nsanga n'abakristo bacumura. Ngo jewe nayigobereye ndayifata. Urayifata? Woishobora? Ndayifata neza kugira ngo inyishuri iki kintu. Jembo murakuburesha. Nguyo turi kure gose. Imana ntikeneye gufatwa, ntikeneye kugoberwa. Bibiliya rero yavuze ngo kuko ivyo mwebwe muza gusaba ndababujije. Murabona abafarisayo bama baja mu mayira abiri bagasenga bakiyerekana, kandi bafise ingene batondeka amajambo, kandi Yesu yaremera ingene ayo majambo bayavuga. Murababona, ndababwije ukuri nimubakurikire barya. Barazi gutondeka amajambo bakayavuga, ariko kandi ngo bamabibaza ngo barumvigwa, mugabo ntibumvigwa. Iki kibazo cyo gusenga sukumenya suburambe, simukazi, sukumenya gutondeka, kandi hari abantu bazi gusenga neza kandi urashishika rusenge. Mugabo nagomera ibi bintu bya Mpwemu Yera, sukumenya gutondeka amajambo. Hari abantu bazi gusenga neza ku buryo bwuko uyo muntu ushobora kumudeconnecta akareka kuraba Imana akakuraba ingene uri kurasenga, kuko uzi gusenga neza. Ariko rero reka tugaruke kuri iri jambo Yesu yavuze ati mwebwe rero ngira ndabigisha ingene musenga neza. Icambere kuko aya masengesho arimo ibihane nka 4. Isengesho rya mbere, mumenye iminsi yose gushira izina rya Data hejuru. Musenge muti: Data wa twese, izina ryawe ryamejyubahwa. Mwame mumenya mu buryo dusenga intari n'isengesho rishobora kugira ico rimara canke ryo shobora kunyiganyiza Imana nkuko baba babivuga, atari isengesho rituma Imana ihabwa icubahiro. Mugabo yvyutse Mana uri buka wa mupangaye mw'izina rya Yesu, utanga urusenga gute? Imana iriki habwa iki muri ivyo byose? None mupangaye ntimuzi. Kandi urabona ingene yambere igitsitaza, aho niyo ugishira amaguru muhe hasi. Mana yo mwijuru ico mukagira ico ukora kurya mupangaye, none Imana ihawe icubahiro heha. Mana yo mwijuru ibukuye umugore wampaye ndageshejwe, ibukuye umugabo wampaye. Ayo masengesho yose na y'abafarisayo nta nica amaze. Yesu acaravuga ngo mubanze gusenga, ngira ndabigishe mumenye uko mukwiye gusenga. Muti: Data wa twese, izina ryawe nihabwa icubahiro. Tangura gutyo n'imiburiburi. Mugabo ni watanguza bya bibazo bizogumaho bikudunuze, kandi bizogumaho nyene nta naho bizova. Kuko ubikuraho si uri kurashira imbere.
hari ijambo Yesu akwega avuga ryiza muce muvuga muti ubwami bwawe bugire gute nibuze haboneka Imana ikora atari wewe. Hari ijambo ry'Imana rivuga ngo kuko ubwami bw'Imana atari ukurya no kugira gute no kunywa ariko n'amahoro n'umunezero. C'est ça le royaume de Dieu. Biva hehe kuri mpemu. Iyo ugiye ugasanga ahantu h'umuntu w'Imana baguwe neza bari mu mahoro y'Imana bari mu munezero uzoca umenye ku bwami bw'Imana buri aho hantu. Ariko hari igihe tuza mu ngo zacu tugasanga y'induru tugasanga y'imikebano tugasanga yo kuryana. Ikibazo ncangira hari ubwami buriko burakora bwaye. Muri uyo muntu afise ubwami iki, muri ugo rugo hari ubwami iki, aho hantu umuntu akora hari ubwami iki. Ariko Yesu aravuga muze banze mutumire iyo Mana mwayihaye icubahiro muyibwire ngo ubwami bwawe nibuze. Reka ubwami bwa Kristo butegeke. Ndacamanuka ku ijambo rero ndiko ndarondera iri jambo rivuga ngo ivyo ugomba. Ngaho hano mfisi yuhwa ivyo ugomba nibibe mwisi. Nukuvuga ko mwisi hari abananira nibibe mwisi nkuko tuzi ko mwijuru hari ivy'Imana igomba gusa. No mwisi turabisavye ivyo ugomba nibibe mwisi. Bantu b'Imana ivy'Imana igomba nibibe muri twebwe. Abantu tujana Imana nk'abafise telecommande kandi bakayibesha kandi kabibonekera ko ari yayibesha. Mana yo mwijuru ndagusavye ivyo ubona ko ari vyiza nive vyiza mugabo je nagomba iki. Ndaguhitishijemwo urashobora gukora ivyo mugabo je nagomba iki nkorera iki. Mumva hari ivy'Imana igomba hagati aho ukaca usanga ya masengesho yacu tuyatebamwo ivy'Imana igomba nibibeho. Muntu w'Imana cyuko usenga kose umaze guhamagara Imana reka ivy'Imana igomba nivyo vyiza ni navyo bigororotse. None Imana yatwiyumviriye ko cende harabaho utarabaho. Paulo yavuze ngo yatwiyumviriye ko kera idutegekaniriza agakiza ivyo nivyo yagomvye. Hanyuma uyu munsi tukisangamwo turahiriwe tuguwe neza. None ko ivyo twavyisanzemo kuki dutoyireka n'ibindi bikore. Hari umuntu muri Yesaya yambabaje kandi risengesho nabwiye Imana sinzorisenga. Saya 38 ugiye gusoma hariya nawe tuhasoma uyu munsi yo gusoma muhira ngo umugabo yitwa Hezekiya Imana ngwiramanuka yavyiyumviriye neza mwijuru iratuma Yesaya ati manuka ugende ubwire Hezekiya uti Hezekiya tegura ivyo mu rugo rwawe kuko ndabona ko kontra iheze harageze kugira gute kutaha. Kandi hari abantu benshi bakunda gushikarisha iri sengesho mugabo umuntu wese afise uburenganzira bwo mugabo je hari sengesho ndashikira. Imana yamaze kukwiyumvira ikavuga ati je natondeze ikinuko none wewe uyikatisha gute. Yesaya araza mu nzu kwa Hezekiya aramuga ati Hezekiya nari imbere y'Imana irandugikanye ubutuma tegome ngwino hagwegeze tegura ivyo mu rugo tegura vyo mu nzu vyose kuko igihe cyo gutaha kirageze. Ngo Hezekiya cumva iryo jambo ngo acahindukira isika atari ko Mana ciwe naho uvuze gutaha ntiharagira kandi ivyo bintu ndavyanse. Acha hindukirira Imana tewe Mana ibuka ivyo nagukorera yibutse. Imana ni nziza arayibutsa aho Yesaya yamaze gutaha ngo ashitse mu nzira Imana yamubwira Yesaya Hezekiya ariko arangobera genda umubarire yuko nta kundi muri irya minsi yanamubwiye ndayikuye kandi ngira ndamwongera imyaka 15. Aho bose bacavuga ati haleluya. Mugabo subira inyuma ugene kuraba muri irya minsi y'imyaka yongewe imyaka mibi. Bibiliya iravuga ngo haca haza abantu muri ivyo bihe binjira mu ngoro y'Imana baritegereza ibintu vy'Imana baritegereza ibintu by'uruhimbi baritegereza Imana irasubira tumesa ngo genda umumbarize Hezekiya ibi bintu yakoze nibiki. Aho uri muri ya myaka yo kongerwa kubw'ivyo rero Hezekiya igihano kiratanguye kuko wakoze ivyo abahungu bawe wivyariye ngiye kubajana i Babuloni. None aho yararindiriye iki. Bibiliya ivuga ngo muri iyo myaka nyene aca vyara umwana yitwa Manase umuntu mubi. Bibiliya ivuga ngo mubaremwe nta muntu yateye umwikomo nka Manase ngo afata Abisirayeli bakura mu Mana abajana mu bigirwamana batangura gusenga ibigirwamana. Imana iri mu ijuru icirababara. Murazi ijambo Hezekiya yavuze usomye ajya ku gice cya 38 ngo kazima ivyo vyose bizoba narigiriye abandi birabasha. Muze muhasome ivyo bihano vyose vy'i Babuloni barabisha
ivyo yuko bazotwagwa nibindaba kazima nshimye Imana jewe nzoba namaze kwigendera. Inyongera kunyuranya n'ubugombe bw'Imana, kunyuranya n'ivy'Imana igomba. Ivyo ugomba nibibe mwisi. Mwene data mfisira ijambo ryo ko numva mu mutima mu masengesho yose dusenga, ivy'Imana igomba reka bibe, reka bibe. Usomye hajya muri Bibiliya muri Yohana igice ca 4 ku murongo wa 31 ukagenda ku murongo wa 34, baragiye kurondera ivyo kurya. Abigishwa ba Yesu baragenda kurondera iryo kwe barabizana, basanga Yesu ariko araganira na wa Musamariya. Bariko baraganira baramubwira ati mwigisha, saa 7 zageze, saa 6 zageze, none wewe twe twafunguye twahaze, none wewe kudafungura nibiki? Urazi ijambo Yesu yabishuye kuri rya murongo wa 34, indya zanje nugukora iki? Ivyo data wo mwijuru agomba, si imiceri munzaniye, se amacapati nuko murazana. Indya zanje nukugira ngo nkore ivyo data agomba. Nivyo njya baca baratangura kubazanya ati none hari umuntu yamuzaniye utwo kurya atariho turi. Yemwe abantu barakunda kurya kuva kera, nta nuwatuzanye. None ko avuze ko ahaze, ngo ahaze ivy'Imana igomba. Iyo nkozi ivy'Imana igomba, iyo ndetse ubugombe bw'Imana nivyo ndya, nizo ndya zanje, nayo ibisigaye nimufungure mwebwe. Kera hari umukozi w'Imana twakorana yatureze. Hari iminsi twagira amagogo, iyo turiko turasenga, ikindi gihe akagera tukaja ku meza, tugize amagogo tukamuha ngo asengera ivyo kurya. Twama tubizi tuti ntimumuhe gusenga kuko hari igihe mpwema ashobora kumudeviya ivyo cyo kurya bikatugora kurya. Tukaja turondera abandi basenga muri make kugira ngo gahunda dufise ntirate. Hanyuma rero ikindi gihe ngira ko babona ko dusamuha gusenga, arafatwa na mpwema arasenga. Kwese tunamye kundya tuza tumva aragiye mu bindi mitwari Imana mujaniye mu mpwema. Ivyo kurya birahoze, twicaye aha twese namutwo turafungura, mutamari muri mpwema. Twese tukunama tukiyumvira aho biza guhereza. Hanyuma hejeje abantu twasengana hamwe bari ngaha baravyibuka. Akaguma muri mpwema, agacava imbere y'indya, akaca agenda mu cumba. None ko agiye mu cumba twebwe turarya. Ikibazo caca kigarukaho, turi ku meza twese turaha, uwundi ariko aravugishwa hariya, mbega wofungura? Tugaca turindira kushika hazova muri mpwema aho yagiye. Hanyuma yamara kuva mu cumba agacaza ati wa biranse ngo hari ahantu mpwema ndumye, agaca atinjya ngaho. Agaca titaho. Hanyuma rero twese tugaca dutangura kuri abana, ninde atanguza ifurusheti, ninde arya. None ko mpwemu yavugiye aha, mugabo kuko ariko biri mu mutwe, tukaca twava tukaduka ko tukarya ntitugire gute. Erega niwe yabihawe, niwe ari muri mpwemu, twebwe ntituri muri mpwemu. Bantu b'Imana, ubugombe bw'Imana akazoca gendiyo, kumbe bwawe yagaruka agaca tubwira ikintu Imana yamubariye. Yagiye hiyi kiriri, hari igikorwa Imana yamuhaye, hari ibikorwa Imana yamusunisemo. Hanyuma mu nyuma natwe twazoca dusa gusozera muri ico gikorwa. Yamaze umunsi atariye, ati nibikunda ko norya mpwema ariko arasunika. Aha we mpwemu yovuga uri imbere y'inyama, yeka. Hari ibintu twamaze gupikinga mu mutwe, uvuga uti ibi naho mpwemu yomanuka mbanza guheza igahunda, ivyo kuncira muri birimo. Ariko hari uwundi ivy'Imana igomba nibe bizi imbere yiwe. Mpwemu naho yagukatisha ati kata harya ati mpwemu. Bibiliya iravuga ko tukuganza. Saa 6 irageze reka mbanze nje guhiza gahunda, hanyuma ndagaruka gukurikira. Ariko mpwemu harayikina agomba gukora ubwo nyene. Indya zanje jewe ndya nugukora ivy'Imana igomba. Nizo ndya ngendana, nizo ndya mfise. Usomye muri Matayo igice ca 12 ku murongo wa 50, hari abantu baje barimo nyina nabo bivukana murahaza ahantu, baragenda baramubarira bati erega naho uri kurigisha umaze umwanya munini, bibaza ko bazanye ijunja rya mama. Yesu naho uri kurigisha, mama ari kwibarabara, abo muvukana bari kwibarabara. Yesu arahindukira, genda mubwire mama. Muti mama, yemwe yarakaze. Urumva iyo nshuhishuye mama. Uti mubwire mama, uti mama, nabo tuvukana
ngo naba bicaye hano ariko bakora ivy'Imana igira gute igomba. Yemwe nawe uri umuvyeyi yari shock, genda mubabarire uko aba bitwa tuvukana, aba bitwa bankunda naba iyo ndiko ndavuga bakiga gukora ivy'Imana igomba, naba mama ibindi vya gahunda ngo haragaza ko dutaha sivyo byanzanye, nazanywe no kugira ngo abantu ndabigishe gukora ivy'Imana igomba. Iki kintu kiratugoye kuko turafise ukuntu twebwe tuboshwe mu bwenge bwacu. Je hari ibintu bihora bintangaza nama ndiko ndaraba. Je wanje ndafise ingorane, mfitanye ingorane n'inyoni. Inyoni narazirukanye mugabo zarase kugenda. Kandi navuze nti reka Imana izihe kubaho. Kuko na Yesu yavuze ngo ariko araduha karorero. Yavuze ngo none ko mwiganye murakwiye kurabira karorero kuri zirya nyoni. Urabona nk'umuntu wo muri sansiyo mu dogiteri kukubwira ko ukwiye kurabira kuri zirya nyoni. Witwa uti ndafise ubwenge narize naraminuje. Ngo zirya nyoni ntizibiba. Nta na kimwe zikora. Ariko Imana yo mwijuru irazitwararika. Kandi zirya nyoni zipanzi wawe hari amahera ziguha. Ngira zipanzi wanje gusa. Ntimuzisanga mu makostra. Ziraza zikazana uburengeti bwitwa ivyatsi zigatereka hariya. Nta n'uruhusa zinsabye. Je ndariha muri banki mugabo zoze nta nahamwe ziri. Mugabo zikagomba ko tubana. Kandi muri kujya kubana naho nyene dusangira na rasyo. Naho uzosohoka ati genda ntezera kurabesha. Uyu munsi hari umutsima ndya kandi ndawurya hiwawe. Kubera iki zifise uburyo nama nibaza hajya twita ko zituvyura zitubuza induru, iravyuka saa 10 z'ijoro saa 11 ikijana kwa ninda zivyo ziriko ziravuga. Ninda tokwibaza ko ziriko zirashima Imana. Ninda tokwibaza ko zihamagara Imana mu buryo bwazo. Uheba n'inkoko ikakuvyura tijya sake muyikerera imaze iminsi ibuza amahoro naho yari sonete irikira kuvyura mugabo senga. Umaze iminsi saa 11 ndera induru none uyu munsi ndayicira urubanza naho icira urubanza yari ifise alarme yo kukuvyura. Iyo rero zivyutse zirazi ukati twamaze guhimbaza Imana twamaze gushira Imana hejuru hasigaye ko turya tubeho. Igenda hajya mu mbegeti yiwawe ikigenda ikiyogera yaheza koga ikarindira ikuma wasesa umuceri kamanuka Imana irazi aho yitumbereza yamara kurya igahaga saa 12 nta nimwe uza kubona mwibarabara irazi ko ari umwanya kuja kurya kandi irazi ko saa 11 nta untanga kuvyuka negeza kuvyura abantu hanyuma Imana ikacibeshaho gutyo ikarindira umunsi wo gupfa. Mugabo abantu turavyuka ce numva Imana ntayinezererwa. Ce numva Imana ntayikunda. Ce numva atacimariye. Uyo n'umuntu ga. Kandi mu gitondo kumugoroba hava vyuka. Mana yo mwijuru warakoze kudupfira ku musaraba mugabo mu mutima baje numva ntayiryoherewe kwere. Oya numva ndakuyikunda ntabikiri muri jewe. Numva atakuntu ndayiyumvamwo. None iyo Mana uzoshika ahantu gute? Uvyumva utavyumva ivyo dusaba irabizi ivyo dukenye irabizi ariko tutegerezwa gufata iyi principe ya Yesu Kristo ivuga ngo mushira Imana hejuru hanyuma muyibwire ko ivyigomba nirija munakuzaniye ivyigomba apana w'ivyigomba ivyigomba yoyo bikwiye kuba mu buzima bwawe mu muryango wawe mu kazi kawe mu bikorwa byawe aho uba hose uti Imana ivyigomba nibibe. Igihe Yesu yashika Getsemane hari hagumye. Yesu yarasenze ukuntu yumva kumenga umubiri uraremereye. Mana iki gikombe nikindengane. Ndagomba ko kindengana ariko kuko yarazi ko Imana imeze ariko ntibibe nkuko cewe ngomba mugabo bibe nkuko wowe ugomba. Ubugombe bw'Imana iminsi yose turanyurana nabwo. Iminsi yose tuja kure yabwo. Imisi yose nitujana nabwo kandi iryo sengesho abantu bararyihoza kuko bazi ko ivy'Imana igomba atari byo bagomba. Dusome yariya mu vyakozwe n'intumwa 13 tangura ku 21. Hanyuma bayisaba umwami Imana ibaha Sawuli mwene Kishi umugabo wo mu muryango wa Benyamini amara ku ngoma imyaka 22 imukuye ibagarukaniriza Dawidi kuba umwami wabo
imushingira intahe, urumva ni Imana imushingira intahe iti mbonye Dawidi mwene Isaya umuntu ameze nk'uko umutima wanje ugomba, azokora iki? Ibyo ngomba bingahe? Vyose. Ndamubonye urumva ataranaja ku ngoma. Uyu Dawidi mwene Isaya ameze nk'uko umutima wanje ugomba, kandi uko ndamubona muri parukuru yiwe, mu rugendo rwiwe rwo kubaho, azokora ivyo Imana igomba vyose. Umuntu yarahiriwe, ntazokora igice, ariko ivyo Imana igomba vyose Dawidi ndamubona ko azobikora. Nico twifuza, gukora ivyo Imana igomba muri parukuru ya uyu munsi. Iga kuko ivyo Imana igomba ni vyiza. Hari igihe ducisha mu nzira, Satana agatwaka amahoro, Satana agatwaka umunezero, tugatangura kwirondera inzira, umuntu agatangura kumva indi nzira yocamo, nta yindi iriho. Iyi Imana njyamye ikangenda avuga ati ehe ndakujanye mu ishuri ni karabana, ngira nige Mana mfasha, ngomba nige, mpakwiga uzumpe diplome. Imana ikaguhagurutsa kwigomba kugucisha mu ishure kanaka, ishure ry'ubukene, ishure ry'uruvyaro, ishure ry'ishure, ishure amashuri atandukanye. Imana ikavuga ati ngomba narimucishemwo, nta handi uzoronka gutabagwa, ni wige. Byuka mwijoro kujya nyine aho ruvyukuri mu ishure, ugashira amaboko amaguru mu mazi kugira ngo indome zinjira. Nawe nyene vyukuye washanga bikunaniye, shira amaguru mu mazi, soma Bibiliya, indome zinjire. None abantu bagomba kwiga, ntibagire umwanya wo kwiga. Imana ivuze ati ndakujanye mu ishure, genda. Hari kumenye ko hari amadeyade, hari devoir Imana iducishamwo, ariko nugira umwanya wo kwiga izi ndome zinjire muri wewe. Niyo kaye zimaze kwinjira, igihe kigeze Imana iragukura muri iryo shuri ikagushikana ahandi. Dawidi ngo aravuka, ariko avuka hari intumbero Imana imufiseko ngo azoshitse ibyo ngomba je uhoraho vyose. Abaheburayo igice ca 10 ku murongo wa 36 turasoma mu izina rya Yesu, kuko mukwiye kwihangana kugira ngo nimwamara gukora ivyo Imana igomba mubone guhabwa iki? Hariho devoir, murakwiye kwihangana nimwamara gukora ivyo Imana igira gute igomba, yo igomba. Hanyuma muri ivyo ikibaho ivyasezeranywe, ariko utegereza kubanza gukora ivyo Imana igomba. Ivyo Imana igomba, hari ijambo Daniel yanditse, Daniel igice ca 4 ku murongo wa 35. Uyo ni Nebukadineza, namye ndarisoma riranezera, igice ca 4 ku murongo wa 35. Kandi ababa kwisi bose ibagereranya n'ubusa, kandi ukora ikwigomba mu ngabo zo mwijuru no mu baba kwisi, kandi nta ushobora kubaza ukuboko kwayo cange kwibaza ntugira gute. Mu bari mwijuru ukuboko kwayo gukora ivyigomba, no mu bari mwisi kirazira, mu vyikora byose ikora ivyigomba, ariko nta muntu kizira kw'abazima wakoze iki, kuko ikora ivyigomba. Naya majambo y'Imana nagomba ko dusubira dusangire twibukanye. Hari umuntu ashobora kubahuka akaja imbere y'Imana ati none gamana ibi wabikoreye iki? Urinde wabikoreye iki? Kandi natwe dushatse twona yibaza, none umuntu yironkeye akana, ngaga kana ariko kambiri ronse, hanyuma Imana ikacigahitana ikacikajana mu ijuru. Hari umuntu yigaze guca yicara yibaza ati none gamana ako kana ujanye mu ijuru ugiye kugakoza iki? Aho niwe ari kukansigira tukabanza tukabana nako, ngo mu ijuru rufise abamarayika. Aho rero yako arasenga atasi, kandi nanje ndamwumva nahibajije, none aho mu ijuru rufise ababukwiye. Aka kana kanje niyo nkikaronka Mana, none urakajanya ati none mu ijuru kagiye kugukorera iki? Kagiye kuyikorera. Ntukagire na rimwe mu kanwa ngo hakuze ijambo ubaza Imana ngo ikoze iki. Ikora ivyigomba, kandi bikora mu ijuru nituzi ivyigomba ikora, ariko no mu isi irakora ivyishaka. Imana yahagurutse gusa umunsi umwe irategeka igira Satani itarinze no kugirisha inama Yobu ati genda ukore byose ugomba. N'umujinya mwinshi Shetani aramanuka fata ibya Yobu byose, arayogeza byose, arafata n'ibyo atunze byose irajana. Kandi Imana ntiyigeze iza ngo ibwire Yobu, Yobu nije nabaye ndabireka wihangane, yarinumiye kuko ikora ivyigomba.
yo bakanguka umunsi umwe communique ziruzuranye ati naba bana bariko baranywera hariya bose bagiye na bya bitunga nabungere bose bagiye ariko Yobu kuko yarazi ko Imana ikora byose ngo acarapfukama aravuga ati naje munsi ataco nambaye nzosubira mve mwisi ataco fise mugabo uravye umugore nta soni kuguma uri kurayisenga ibindi dukorewe wowe isenga aha nani soni gufata ishimwe uri kurashima Imana nakora iki yarafise umugore akaze aha Bibiliya yivugira makeya yivugira ibintu kuko Yobu yavuze ati sha ukuri kuravuga wewe uvuga nk'umugore umupagani kabisa uvuga umugore sinzi ivyo uri kuravuga ariko murumva ko yarafise ishavu kandi nawe uri mu ruhande rw'iwe urashobora gushavura uko kuko Imana iri mu ijuru mwisi irashobora kugufata wewe ikakugira ikintu gushika abantu bakuraba bakakugira imbabazi atoya no kurujya mu naragowe oya mu Imana kabisa nigira iciraba ahari abantu bakuraba ariko kuko Imana yashimye kugukoresha kuko Imana yashimye kugukuramo ikigomba irakureka abantu bagakwitegereza bakagira uburuma abantu bakarira abantu bakaboroga kandi bigaherera hajya kuko mwisi Imana ikora ivyigomba uyu munsi urashobora kuzinduka unezerewe ushima Imana uhimbaza Imana uvuga ni yari inkuru hanyuma hura n'imodoka yagiye ikagucukuguruka ukavuga ati Imana nazindutse ndashima ibi ni vy'inkoreshe kumbe ryari ishimwe ryayo kugira ngo izige mu mutima wawe ivyo ikora rero vyose ibikora mwisi nkuko ibikora mwijuru nagoma ndakwinginge muri iki gitondo gabanya amajambo y'ibiragurago gabanya amajambo menshi ayo nacabwiye Imana ariko hari ibintu bine ubwira Imana shira Imana hejuru irakwiye gushikwa hejuru byose mu gitondo ishire hejuru ibibazo gabanya ni nk'umwana ariko ararira iruhande ya nyina ariko aravuga ngo mana mama ndashonje kandi abona ko nyina ariko arateka none bijya ariko arateka n'ivyane si ivy'umwana ahubwo ari mukuziko ariko arateka mwegere muhezaburi muririmbire ti mama Imana yakumpayira gaheza gigwa birasha n'ingoga kukuvuka ko n'umugisha mama nawe acagerageza kugira imbabura gutyo ngo bishe n'ingoga iyo wegereye Imana uri kurayivuga uko imeze uri kurayivuga ubukuru bwayo nayo nyene icipepe ati muhe ariko aramvuga neza muhe ariko arantazira muhe byihuta igihe Daniel yari imbere y'Imana ariko arasenga hari igihe inyishu zidusaba kugumako ngo ariko arasenga niyahagaritse kandi inyishu zamanutse ariko abadayimoni bazifashe ico ni cya kabiri reka ivyigomba bikore wewe nturiho kubgawe twese turiho kubw'Imana reka ivyigomba bikore mu buzima bwawe imisi usigaje kubaho reka ivy'Imana igomba ibikore Mana yo mwijuru no munsi ndakenye uyu munsi nako nifashe ariko ndafise ivyizigiro uracari yamana idahinduka reka ivy'Imana ikore ni wowe wambira upfutse urumukene hanyuma Yesu acaravuga ati muce mwibwira muti oduha ivyo kurya dukwiranye uyu munsi yemwe ababika stock mugira neza uronse udufaranga bika mugabo Bibiliya ivuga ngo ivyo mujana n'ivyajyanye n'ivyo yo munsi urashobora kwibika ikazosigarira ry'abandi nico gituma nama nivugira aho turi mu nzu yemwe bantu tubana munezererwe no kumbona uyu munsi mugubwe neza no kumbona uyu munsi ngubwe neza no kubabona uyu munsi kuko ivyejo si ivy'iwacu nimba dufise ibihari tubirye tunezerewe tugubwe neza kuko uyu munsi Imana yawuduhaye emwe vyarendi naho duhagarika umutima burya ntivyari vyacu ivyo dukwiranye Imana ubiduha uyu munsi umunezero dukwiranye amahoro dukwiranye kugubwa neza dukwiranye ariko hari umuntu ashobora kwicara agapanga gahunda mu myaka 10 ninde yakubwiye ku myaka 10 uzoburiyo nezego uyu munsi dimanche uyu munsi ndanezerewe kuko niko Dawidi yavuze ngo uhoraho yaduhaye umunsi mushasha nato turanezerewe nezererwa uyu munsi ntubika agashavu ngo kandi gashavu wena guminda kubikira agashavu ukabika ryari gatunganye uyu munsi gakureho uyu munsi kuko umunsi twahawe n'uyu munsi ejo n'umunsi w'abandi ntuniga abana
kubwo kugira intege cyangwa kutakwita ivyizigiro. Oya, ntuniga umuryango. Uyu munsi ni mubeho munezerwe, ivyejo Imana irasengera izobicisha.